Ikabisa ni sabune yo kumesa ariko kandi apare yuko ari sabune yo kumesa je for the first time ndayibona abonye amasanamu mamaraho hari ya Miss Noraski afashe no sabune avuga ati amadira komeza kuba amadira bimeze gute fani yaje kugaragara muri bino bintu gute kubera yagaragayemo abaje bakomeza kumuhanga iminsi bakaguma bamuha iminsi ngo bamuha iminsi ngo azovana na Noraski Hakimana senga mwibaza ko ari so wanyu rero bibaza ko ari mukuru wacu izanyu zizosambuka izanyu zbananire kubaka ukwera ukihagaze Gwa burumezi fresh ko twibiri banga ubundi ikintu ubona cyo tuma batovana n'igiti Imana yabo nizo tuma tavana nabwiye ku mapusenge igihe umugore mwiza abonye banasenga cyane umugabo Noraski aranasohorera indirimbo umugore igihe umugore mwiza yubaha Imana za kumaba ubundi rujya rugogwe wewe rukwigisha ikinkani takubera ko twese tuba mu bintu Naransake intuze eh 2,660,000 wabigwije wamenye ko ari jahe Yes wakunzi ba Star TV amahoro y'Imana abane na amaho muherere ndaziko muri benshi mudukurikirana mwana dukunze ndetse muradukundira ibikorwa byacu my name is Star Boy the Ship Mr Recorder Mr Mint Mr Kimararungu Love in Town ubeshi Mr Fashora fashije Mr I don't care sharp man king of ladies Dollar Boy the lion in the jungle all the way from Star TV all the way from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose I like to support everybody in our country I love you if you love me if you don't I don't care for that avant de gagner la guerre extérieure vous devez gagner celle dans l'intérieur il faut que tu gagnes à l'intérieur et puis à l'extérieur c'est après so je wundi bavuga ati Fashora fashije kwera ko twese turi ngaha kwera twafashije ndumwe mu bantu nkunda ko nkora iciza ariko yo nakigukoreye nkaca nifuza ko nawe ugikorera abantu batatu nubwo bwa Star TV twicaye mu biboro vyera turabimenya muri kano kanya ariko biri kose nibaza ko ruza kubimenya turi kumwe na Anita Muramuzi tumaze korana ikiganiro hano mu bwa Star TV asanzwe ari umuryango wa Troafa company isanzwe irongowe na Vanilla Ville uriya mugore wa Noraski Miss Noraski so Anita kukavuga ni nzi nawe utwenze rero sasa ukuntu ngaho kimenga bagutoboye kucamo urumva rero uvuze ko ari bwo umugavisi uziko tuna abantu badukunda ko ari benshi nese twize haye barabwira ngo ni twize ako ni twize ari ntabyubona kandi tuzi ko ntabyubona seka mutura oya ari tumeze neza ndashima Sito. Iyo ni uniforme y'akazi. Nagira urabibona. Ko nsanze mu kazi. Niwe witwa Trezor. Ari Trezor. Trezor ni company. Amatiena ni sabuni. Abantu muri ikona Trezor acayita ngo Trezor. Trezor yaciye ayita Trezor. Trezor umvise ko ari inde. Trezor ni izina. None yaciye ayita company. Star Boy ni. Neno cyangwa ngo Star Boy. Ivyo biragusha. Rero company ni Trezor kandi duhaririza. Turamubwiriza bose abakunzi ba Star TV amadeni bisigaye nibaza ko zaza kubyinjiramo mu buryo bwiyaguye. Ndaramukije cyane nibaza ko weekend yagenze neza. Kandi mwatanguye indwi neza. Cha indwi imeze neza na cyane ko kwambira bari amafaranga menshi. Hakimaze kuyakorako. Ugana urazi kwazanye menshi. Cha ubundi ngira ni deni murarita. Aho yantake dutanga ko wambere. Ko ndi muri babantu baronka umushahara ukwezi guheze. Deni rende ntake dutanga. Umushahara wanje ugaragara ukwezi guheze. None umushahara none ukwezi guheze. Turo 29. Uvenef rurara abantu duhembwa mare 5 turi amazu mare 5. Sawa na chaka tundero 5 kuzochikura 5. Hagi company yanyu mukora mwambaye n'amabajera. Haka wala tani zandiseko. Ndara. Kabisa. Igitondo cyari kimeze gute kuri Anita? Cyari cyiza. Cyiza gose. Ubundi utaraza ku kazi ikintu ukora ni iki?
nyene so gusenga umuntu avyuka asenga hari ibindi ajya urasenga cyane abantu bigira ba psychologue cyangwa ba psychologue bigira mugabo canke nivyo okay aba psychologue kumenga hari utuntu tumwe bataza bakora nk'uko twebwe dukora kubera sabano babandi igira abantu nyene bakreating ivyabo ukuntu oya turasenga umuntu avyutse yenda gusenga agashima ijoro yarayemwo agahereza Imana ivy'umunsi wose nivyo umuntu avyukamo kiriya gihe ca Jesus burya kibo bakunda kuvuga ibintu bizoba kandi bitazoba warabonye ibintu bavuze bitabaye ubundi baracanditseyo ikitabaye barakreating utuntu twabo ubundi nyene baba bafise utuntu nyene twabo babona n'abandi atanatubona kabisa muri twafa company naho umuryango novuga yuko uri mu bawugize na cyane cyane aho tuba tugiye muri cinema cyangwa muri film ya 2 zimeze gute hariya meze neza cyane kabisa uno munsi wicaye muri omo amba yitwa Tiena ni sabuni yifa pana omo n'indi marque ni sabuni yifu ni sabuni yifu ni sabuni yifu yitwa Tiena hako Tiena kwa izina ry'umuntu ra izina ry'umuntu none kuvuga ubundi izina Tiena isiguri izina ry'umuntu mwarishize muri nuzenya mu isabuni yo kumesa isabuni yo kumesa kandi imota neza ifata agatisha impunzi produit par le trésor Ujumbura Burundi bubanza musigati nihandi mpora numva muri tumaraniro wavuye mushigati izi wacu rero wabibonye iyi nini nuzenya ni made in Burundi yes kwa no Murundi kazi ukongereko Murundi kazi wakumvisa kuka Murundi kazi ese Murundi kazi Tiena hako Tiena kweri kiwise ino sabune yo kumesa koko nde Tiena turabizi ubiravye neza Tiena gisigura ikintu c'urukundo ni nayo mpamvu rero isabune yacu ariko yitwa kubera yuko no mu kuyikoresha ukushyiramo urukundo rwinshi kandi byo kumesa n'ingufu nyinshi uri Britani Fisumex yitwa Tiena urara mu kadonera ako Tiena nta anzora bwari wahubwo yakoze ino sabune umuraba umugirire gabwari natangu ikabisa ni sabune yo kumesa ariko kandi apare yuko ari sabune yo kumesa je for the first time ndayibona abonye amasanamu mamaraho hari ya Miss Noraski afashe ino sabune avuga ati amadira komeza kuba amadira bimeze gute fani yaje kugaragara muri bino bintu gute kubera yagaragayemo ubundi dusangwe tuzi ko yamamaje amazi kandi araja ku mapampese na yamakotex anywa amazi neza ubucafu plito neza araje no mu bindi byinshi bitandukanye n'umuzi twabonye amasana magaragara none papa ari mu bindi byose atoza no muri no bimeze gute turashaka kumenya how kubera kari aza muri bino bimeze gute muri gusa ari umuntu yararenze arenze bose bari bavyumva mamuhaye di none ntunavyivugiye ko abonetse mu mazi kandi ivyo ndabizi ariko bijene none papa no mire tuzo atoboneka ubundi caracimutse nyene ugucemuka gukemuka ubundi ubona agasabune ko kumesura impuzu wa mu bebe wiwe kaca kagurirwa hano cyane uravyumva tumenyere ino sabune zo kumesa usanga ari duke ariko mwebwe mwagize byinshi no kuvuga mwagize quantité nini paraporo y'ibyo tuba tumenyereye kora yuko turarangutse turafise abantu baba bakeneye n'amatoni menshi niyo mpamvu abantu batora barapima cyane ari unushaka kuza kuyigura mu rugo akavuga ati kandi twari ibintu mu rugo none wewe nyene nubonye abantu baje kuzitora je nkunda umimotesha impuzu nyene nkumva ko ndumva none ndiko ndumva ikiri kungu kutagiye mu mazi shobora guhita none jana umufuko ugenda ugura jana yisankiro ubundi agafuko oya umufuko akagunira ubuza agafuko menga twatuvuze ibindi bintu ivyo vyumvira wewe ukora wewe udashobotse kuba tugiye muri centre de santé akagunira okay akobonye barakagura ngahe ako ushanda kugira ibeyi mbona ari 5 kilo ibeyi ntibayivuga ibeyi cyangwa murafise ukuntu umuntu aje muvuga ati wowe ugura kuri ayo ubundi atagura kuri ayo oya ibeyi muno mwanya kubera yuko we ibeyi ntikene muno mwanya bazoturondera tubabwiye baza gushaka ko numero zanje zishaturone numero zakaza pana zanje nshaba bampaye uwo okay tubwire ikintu cyo motive umuntu
asangwa akoresha zao mu tumenyereye asangwa akoresha n'izindi sabune tumenyereye kugira tukume ko twoza hano ni made in Burundi turazi ko abantu bamwe bikundira ibyakorewe iwabo hari n'abandi bantu bapinga bajya abantu ndabita novuga yuko atari abarundi cyangwa atari abapatriote kubera ko n'umunsi hari abantu bamwe usanga apinga iby'iwabo urumva nakumenyesha ko ikintu cawe cazimye oya nuko imeza aho wewe ivyo ni iby'iwacu biturekere ese biturekere ndabusanga ko urivuga na wenyine neza hama so ndashaka kumenya the quality ya bino bintu byanyu cyanye yino sabune yifu dushobora gukoresha mu kumesuza impuzu cyanye ibindi bitandukanye itambera moto neza cyo na baravyumvura inga hari wese burimo ya ngira ngo ari gripe sindamotera neza itaka bimesura neza igatagata akabijya nuko izo zindi bakoresha ziramyorana bagakomereka ku ntoki ariko iyo imeze neza cyane ntimyorana Wajuri kura meso usanga wamyose ku ntoki ntacho oya premi binta bihari hariho nawe umushize mu intoki gucanye wumva ushuye uca wumva tanguye kubabwa gashuhi gukumenya guturi rero urumva nakubwiye yuko ibimesurana urukundo kuko nitiyenda nyene ushamo urukundo nta bintu byo kubritariza sa yuko bigirana nyene bukebuke avec douceur niyo mpamvu rero abantu kandi ikindi naco inazimbutse par rapport y'izindi yazimbutse par rapport y'izindi ngo dukorera ngo kuri galeri iriho A05 utazi Bujumbura na contact ngira murayimuha utazi Bujumbura azopumagara ku muryango wa Star Times tumutora ega Star Times bose bayizi bazihe tanga contact azoba telefone simona ngani 68 61 19 79 40 simbona kugunira navyo nibiki nivyo kuvyo kwigunira navyo nyene birapfuka duhera ko yimwe 61 19 29 42 uzovyandika ko we yesi yo muri toilette yo ngiyo ukaraba mu ntoki mu toilette yo muri toilette imeze ngwiye nzi ngo ni yo ukaraba kanka wowe urifa kujana n'agapake baba ntaguma baza kuraba muhira bakaza barakaraba bakubwira kuko je ndo nk'abashitsi ko nababuze kumenga mwasengeye sinzoze ndababona abantu mugira imitima mibi Fata kungu kiboneke kuri kamera. Iyi ngiyi ngo niyo gukaraba mu ntoki. Ngo naye sivyo ubona ntuzi gusoma. Oya nshaka bayibone hariya niyo mpamvu ndayiguhaye bwiruyire. Iyi niyo gukaraba mu ntoki sivyo? Donc ushobora kugura kara wifuza. Ko mbona harimo ni isa kungu. Ivana ibyo ukunda. Ivana na kara wifuza. None gutadugije uwo mufuko no kuvuga ko bawonye. Cyangwa urabonekamo. Aboneka hari ibiro 10 cyangwa ibiro 5 isura yagira amaze babibona ningi murayibona ako numva karemye ukuntu babantu usanga mwateye imbanyi mukabura amahera yo kugura agasabuni zogura iyo ni nyinshi izo marana umwaka wose impuzu zo mu bebe zimesurwa neza aco mvuze nayibonye mugana mu kiye ntari ugiruje hewe none none ko atarambwira reka twindira confirme kuko yaranyambwira ngo waza utweke ngene tubigira mugabo uko namurunga iki yindira aza kubibona reka senda merci ini numero yawe ayo mapere si meza igihe buvuga ko ubusu tugasanga ubusu twabwa gute kandi arakazi baje gutora umuse none Tweta turi mu kazi. Waravuze gute? Sha, je navuze byarangiye. Ubundi gatuje mu bindi. So, nibaza ko ikibanza bacyumvise contact zatanzwe ibisigaye reka tubandanye nubwo nkoze promotion atamemvya nita. So, turaja mu kazi ka misi yose nubwo yuko warusanzwe ukora byinshi bitandukanye no munsi muri uwo muzindukira mamuri musabuni filme tuzokubona uzogumugaragara kumenga wazinye mwino misi ukora nazinye gute wowe daturayira urayiraba je no bantayiraba data igiye kurangira hasigaye nuzenya imwe hama tuce tubazoca bariko barashooting yindi igiye gusohoka mu next week nabizi
none waravye ubona uri kumbwira ko ndazimye gute ariko none cyahe wanzimije ngahantu wanjanye abantu nuko birega baza ko nakwakice aha nuko birega byose n'akazi gende mu kazi byose ndimwo kabisa turagiye neza na neza ndi mu bantu namambwira abantu iyo ufise ikintu ukora gituma ugaragara abantu bakakumenya urakwiye gukora ikintu bita business kugira ko mbere abantu bakuzi muri kiriya ushobora kumbure kubunguka no mu kintu kanaka tuvuge uno munsi Anita hano usanzwe uri wo buronka bamwe bakiriya bavuga yuko basanzwe bakurikirana kumbure filme cyangwa basanzwe bakunda gukina ni benshi gose tuvuge ko uno munsi uri kurabona impamvu cyangwa uri kurabona inyungu yo kugaragara mu bintu kanaka kumbura abantu bakakumenya vraiment tubafise abakiriya benshi baza kwa nyene batubonye bakumva natwe duteza imbere kandi umva ko ari vyiza nakuze numva ati abakobwa ntibakora baguma bashize amaboko mu mifuko yabo canke barindiriye twebwe abasheri babo ko hari ico dukora ariko no munsi umwigema arahaguruka akaja gukora kugira ashobore kubona amafaranga wanashima uno munsi harabigeme dushobora gusaba ati bana ndungikira nayifana ninywera ariko kera vyarazira ko ntakurungikira ubona umengo ntibiba none ko utaranunye bana tutarama none wowe ufise amafaranga menshi ara no mari umva muvuga ko abahungu bakora kandi barungikira abakobwa je kutarandungikira oya ashobora kugutangura nkavuga ati wampaye kamwe nyene canye wandi urabanza maje zishandago baza kumva bitari aya wetekana gusa kizogwa cyose nuko azoba ari cyiza cyane nigi kubona cyahindutse gitandukanye na kera kuko kwera abakobwa tutabona bakora kera abakobwa babita abazezwanzu ngano n'abazezwanzu ariko no munsi na urumuzezwa no munsi ubone muzezwanzu wewe umva mwiki ubundi aguma mu rugo nyene nko mu rugo ntava mu rugo kera bigemerega ntibapfa gutembera babone burya bwarujuju kubera yuko ntibatahura yuko umukobwa nawe ashobora gushikana kure umuryango wiwe wari umuryango wayeho kubera umukobwa bisigura ko abakera byo biyumvira barashyira mu rugo gusana abakera sinzi iyo babikura nyene mugabo nuko batahura kandi kuko kera vyaruko nyene mugabo tugeze muri ca gihe wicaye ntacovamo no kurya ntiwoge kera bakuze hari amatongo menshi bafise ivyo barya bafise ivyo banwa bafise aho baba bitabagoye none ubu woba hehe muri iki gisagara nako sino mu gisagara bino si woba utari kurarihinzo canke utarya ntawe nishobora kubaho kubera ko udafise amafaranga ntiwobaho urinda rero gutigita kugira ngo ugire nte uyaronke kubera yuko kwa muteza amaboko ngo ikusaba umugabo kusaba abahungu uri kuravuga nabo nyene ubwo ntayo mufise hari mufise amafaranga ufise make make batunga mwese bisaba ko muhuriza hagati niyo mpamvu y'abakobwa bose bagere bajijuke bakabura bakora kera abigeme kubera ko barindira kumbura kanotsi twakoreye canke ko tuva mu rugo tukagenda kurondera icyo rirenza hari ukuntu batwubaha ukuntu ariko no munsi biravugwa ko kubera ko abakobwa bajijutse canke bari bahumye no munsi barahumuka bagakora bakabona amafaranga hari ukuntu ushobora kubona n'umukobwa asanga afise inoti ruti yawe agasuzugura kakaca kaba kenshi ni mwebwe mwe mutiyemera mwe mu bamona umenga aca basuzugura kandi atari ko ubundi abakobwa bafise amafaranga tureke ko badiraga canke ko batoga mureka kubadiraga kubera nta rukundo nabo bakeneye wumva twakundanye nguta amafaranga kuko usana agasuzuguro kandi natwe kaza gute ko mu mukishiramwo mwega aho urimo mukishiramo kaza gute ubu ariko umuntu yagusuzuguye biragaragara none mwe namwe ko mwe namwe yuko iyo mufise amahera menshi arenga umukobwa muhamo basuzugura oya twe turafukama mufukama gute twe turafukama ubundi bamukwiye kubishima muge muronse umuntu yamaze kujijuka akarondera nkawe namba imana hezaga akarwa gusumvya ubwo buryo bikwiye yuko mubahana hagati yawe gasubwa ko umugore we ubaha umugabo wenyene mwese sako mubahana Anita je nakundanye n'umuntu anduti faranga ndabona uburyo agomba kubishishira cyandamanika bageze n'umuntu anduta amafaranga ndabona uburyo agomba kunsuzugura cyandamanika mwarahebanye rero ubundi mba narakoze na mariage mwarahebanye nari gusuzugura gute ubundi gusuzugura biri kwinshi nyine iwo yagusuzugura gute nyine ko yasuzuguye wamugurira agafana kashagura umuvinyi oya ivyo nana kimwe nakugura ifanu kangura wasumi intore akatazana inyama zagenda mu bundi hari akanyaro kagaragara canke hari imvugo ton yuko nuvuga
Ivyo vyovyo n'udafise amahera ari gasuzugurana. Bana kamera y'umuntu muga ntishoba intambamye cuko ubona umuntu wamukunze kwacu umuhora ngo nuko ngafise amahera kugusumvya ubundi bakwiye kugira gute bikagwa kumukunda uko ameze kose. Kuko umuntu avuga ngo umuntu uramukunda uko ameze kose yaba mu bukene bwiwe ukamukunda uko umusanze nubwo butunzi bwo ukwiye kumukundana nubwo butunzi. None yani nk'uwo kubaza ati reka tuvuge bati dispose batamusherugira uwo kubaza ati dusipoze basi nimba hari namukweretse ntabyuzi numaje gutuma nabwiye ati suppose muri kazoza kwera ko twese turafise ukuntu twifuza kuzoba tukavuga ati kubaho n'icyuzana je navuze ati kubaho n'icyuza cyanye mfise stress iki n'iki reka kurongora nk'abatamu ore mfise n'ubyumvira ufise kubaho n'icyuza mbabara mfise stress no wicuza kubera kukasenga w'Imana yawe nifise umugore mwiza yaguteguriye wagira umugore akaza ugasanga kubereye ikibazo none kubera ikibazo nta bantu ubona bamerewe neza kuko wowe ugumuraba itameze neza utawe bimeze neza. Niyo mpamvu bimwe turavyihorera niyo mpamvu ngira uja kubavuga senga iyo Mana ifise byose ako nagaragara nk'udasenga ivyo kujisho biragoye abari bibanga ryawe n'Imana yawe kuko umuganirira umwebwe nyene muri babiri rero namba udase iyo Mana utayemera biragoshe rero afise umugabo yaneguriye arahana ariko ivyo bintu ko mwamwe mubivuga ngo muvise umugabo Imana yaneguriye nawe arahari umugore Imana yaguteguriye ubundi ni umurondera ntabwo ari Imana ari ngombwa ngo umugutegurire none umurondera hama Imana igakora mukaje mukura uramurondera hama Imana igahezagira uwo waronse igahezagira urugo rwanyu nyene umurondera Imana niyicisha imucisha mu nzira zawe ahoja onya kwibarabara ukahiga umuntu ukabura kandi buzuye vyandagaye vyanditse rero mugu wawe abahari nene yani uzambereshe rwose uzambereshe umvugira undiragire kuri kamera urumva kuri kamera ntirufatire oya ikabisha reka dusuhuze cyangwa turamutse abantu bariko badukigana muri kano kanya hariya kwa Fanira Vine nabona ati ebana wahageze ahantu hari wicaye ufise muri kwifotoza n'ibindi byinshi bitandukanye. Tunashimira abantu bahaye akazi Fanira Vine kubera ko umwe mu ba influencers bameze neza cyane ndetse baheruka no gutwara agashimwe kuruta abandi bose kubera ko habaye higano kanaka araruta abandi bose. No munsi yaronse diri hano muri ino sabune ya ifu kumbure neja zoronka idiri mu bindi byinshi bitandukanye washing pa ntakuryohera ako kantu wowe ndikuraba naguma wihagarara je ndi mu bantu nkunda ibintu byakorewe mu Burundi ubundi tuba tukwiye kubikunda tugatezanya imbere tukadushaka ibintu vyariya ngo nivyo bimeze neza kwibesha abarundi turaciye ubwenge abarundi naguciriyemo ino sabuni ko gute ushamvuga ibanga basimenye nk'ikintu kimwe gusa no kuvuga ngo bikorwa melange kuno kurungo no kubera ko jewe sabune ndazi zijya tu gifurani ni mise iki ariko basi tumubwira ikintu kimwe gusa bakoresha isabune ya ifu kubera ko nta makuru ndabifise ko cyane uraza none dusange kwihingurira siege ribubanza hariyo siege nese dufisinguriye mubwire rero no mutsena urazoza rero urazoza amakazi dusange byose ibyo badufise uzoca ubimenya birasaba ko amakazi kabisa tukajya sino kubwira ingene tuyikora nabamenye banga bacha bagira kopi ushaka kwirukana none kugira kopi banyirukana gute kopi ahubwo ucuja kubahenda nango wayikoze mu Burundi ico kintu ndacyanka aho umuntu ayugura ibotike ugasanga na mugenza wacha yugura kora ko ayugura ni mpamvu rero uzo dusange ibubanza muri musigahati vyirabira ingene bigenda nibaza ko tugiye kubona mariage yani hano hashobora kuva ubundi mugisha tutazi shobora kuva amafaranga ureba nakurambiye oya je wandambiye kabisa ni uri hinzu ni ungaburira yabona nta nzu yanje ndihira oya James Kosi si ungaburira mugabo nakurambiye James Kosi meshasha nazanye hakizoguma munzi kamara umwaka wose ntarayamba ashaka kuyambara kuri mariage yawe mubabara urayizana ngaho bayikotesha aho zwava imbenga we barayikotesha tuzogura iyindi oya kandi ari nziza kuruta izo ngizo izi izo nyibona ntaco urayiguze kubera mariage yawe
ntabwo ari uzoca ntwara wayiguze kugira bigende bibi yes uko biri kose bibaza ko data series yararangiye kuko isa nirangiye kubera ko arasigaye episode imwe namusatse finale ya nyuma y'isuturu munsi sindaronka n'icyo genda ndabibone iyikurikira izogaragaramwo canke nzogaragaramwo yes or not singonga yuko tubwira ngo izokinwa ukungo bimeze yebwe ni murindira ibintu birindira mubone bikorwa nta majambo izogaragaramwo nta majambo dukunda kuvuga arindira ibikorwa byikorereye ndaho bamaja wawe bakomeza kumuhanga iminsi bakaguma bamuha iminsi ngo bamuha iminsi ngo azovana na Noraski Hakimana senga mwibaza ko ari so wanyu rero bibaza ko ari mukuru wacu izanyu zizosambuka izanyu zonanire kubaka ukwera ubihagaze gwa burumezi fresh ko twibiri banga ubundi ikintu ubona cyo tuma batovana n'igiti Imana yabo nizo tuma tavana nabweje kumavusenge iguha umugore mwiza abonye banasenga cyane umugabo Noraski aranasohorera indirimbo umugore iguha umugore mwiza yubaha Imana zakumava ubundi rujya rugo wewe rukwigisha ikinkani kubera ko twese tuba mu bintu bisi bitandukanye kubera ko amashuri tuba twarize ibintu byose tubona umengana ivyiko rujya rugo rukwigisha iki muri rusange kwihangana hako bishitse ukavuga ko ujya wewe kwihangana cyane rero kuvuga ko ntaravugwa rero ko ntarakubona ahubwo abasigaye bahora bazi bazokubarira nuko ko ntaravuga haya bakunda kuvuga gute oya kandi noneho bakunze kuvuga ngo abantu bakina sinema bose ngo bavuye ku bagabo ariko we ntwapfuye ku mugabo ndaja kubazi muhaze bambeshe abandi bavuga ngo bataye abana bavyagenze gute ariko kandi umugabo nukudatahura undi umuntu wese ibintu abari kwacamwo abari gihe ciwe nyene abari kwa bicamwo hagege nyene agahagara agashinga intara kandi ikintu cyose kiba ku muntu haba hari impamvu nemwe aza kuko ubuzima barimo babamwo babyifuza nabo bakeneye kumererwa neza ngo birashika nyene Imana nibirara yo ko tuyambare vuba bisigura ko rero ruriya rugo ibyo gwigira ko ni kwihangana bisigura ko oya nibindi byinshi no kwihangana gusenga uburyo babanye mbambona umenga barakina cyane izerano nuko ndisa kwizerana telefone ya Fanny na Noraski arayikoresha telefone ya Fanny Ravine na Noraski arayikoresha kweka tuyikoresha none abuzone kwikoresha bakunze kuvuga ngo umugore ntakwiye gutora telefone y'umugabo ngo yosanga yasaze nyine mu gihe ufite ibyo wiyagiriza sino ataco wiyagiriza najino yego ukagenda ukamara iminsi ntaco usanga agutereta bono babona agutereta no babona none banterere gudateretswe batekora guteta batekora kuronderaho mama butari kwisi ndako abantu kurondera cyo nyumvisha nka kugundura ahantu bari kuguteretara banterere ukuntu subiza nsubiza aho byana gusubira mbona ngaho wigira nk'umusirikare ukuntu uraba romantike navyonze bazobaza abo twagendanye baza kwandika kubwira aba ex bivuga azavuga ati barashikijana badashika canke havuge uwo tumazaranye iminsi kabisa yes nuko tujya ku musozo canke dusozera ikiganiro cyacu message kwari kwaradukwikana muri no mwanya umva ubahereza ayo message wavyukanye no munsi kwera ko buri muntu afise kunavyuka buri muntu afise icyo ashikiriza mu gatondo canke yuvumenga yovuga twagiye cyo dusozera ikiganiro message ni yuko abantu bimvira nka wewe ko ngo hako bagira stress mu rugo gutuma bihera jewe ndakubwiza ukuri reka ndabisubiremwo je hako no baho nicuza babaye ndira guma nonda ngira iki ntabura umugore ntabwo baho nyine uzoca umwa mu byaha mugabo ubundi je ndi gusaba Imana mpereza ubutantera ivyo bibazo none kandi Imana izamuye none si ivyo nyene none uvuga ko abesha abantu bawe nawe fisi nyene ko abesha abantu bawe uyanshatse kuvuga ati ndose umeze uko nguko Imana izomunyime kwera ko je shakerezo giza none ngize uwo ngo ameze uko azotuma nta ushaka umeze gute nyene cyakuma amahoro ingo ngaho imbere ya kamera nje hiyo ubizigure bamukurondereye ukwije ibisabwa yivuga umva ndabivuge je nkeneye umukobwa yitonda anyubaha yitonda nka je nubwo atonkunda mugabo abanyubaha yitonda nka je je kwira ko nshakerezo giza nitwabana dukubitana mangumi mu rugo iherezo giza tuzorikora hera
aha nzomuronka rero nako ndakubwira no ushaka kuja mwijuru isaba yago umuhero waraje sinzi ko taduhitaye yara 24 yahereza ku muntu sha aje umuntu apfuye umuhero ubugeze rero no kugaragaza uburyo bw'uko iyo boro ni iki niyo muri obere gatwe turakwikiza amategeko igihugu rero bisigura ko mwivye baca babafata Teni twiba. Uyembuza ati bisigura ko mwivye boca babafata. Ni twiba. Okay ni mwiba ndavyumva bishitse. Nibishika ko ni twiba. Nivyo byo kuba ntavyo tuzi twebwe. Rene ko ndakubwira abantu bafite ivyiyumviro. Ngasenge nta bindi. Umuntu arakomereka mugabo tukwiye kubona yuko ibidukomeretsa. Biba bikwiye kudukuza. Bikadukomeza kudushikana handi hantu. Niyo mpamvu tukwiye kuraba ivyiza pana kuraba ibibi cyane. Bona neza dushobora urugo gwiza kandi ugira urugo gwiza urishiramo uruhara nawe wonyene uteza uzobishiramo uruhara kugira ngo umukobwa yitonda mbeho nawe uritonda Kendi itonda cyane barabizi rero ivyo ushaka kuwundi hari wundi muntu nawe nyene ariko abirondera akeneye ati naje nkene umuntu kandi nangana kiya vyadanje ntayo ndabona yo ke ubundi canjayiha wewe ndayibikira nzoye ubundi umuntu atazotanga kayihore wewe ubundi ndayibika nkazoyi wanje urumva muzohora igyambe zoshona ko ariyo Nuwo sangani jewe. Numva ko ndoce ndayigutamwa. Osa none uzobimenya ryari? Fani yabamaye mugoya. Uzobimenya ryari? Bivyacamwe. Nivyacamwe nyene gute? Biciyemo nyene tukatangura kubiganira. We ntiwaboye na Fani kugira nabonye ko nawe na Noraske biwe. Wabonye umunsi wa mbere baboraniye. Abaduteye surprise abaraho nabone bari kuza batugora. Bagiye kubibona tutabizi. Niye mwashaka kumenya mu bikozi. Tubikoze iki? Ubu nguko twabimenyeho twabikojeje iki? Nyine mwabibonye. Muca muronka umwanya wo kuza muravuga. Ego bundi utavugwa burya utavugwa urazi burya umuntu utavugwa. Weka uyu nimba kuradubikana kuri Star TV. Ukaburi utavugwa umenye yuko ebana au namuvuto wote. Nta curi kabisa. Iyo boya. Yiba yitati. Au huye nacho ni uragowa ho Ari abantu twavyibushe ngaho imbere usanga itereze byase Mamba ahubwo niyo shako kimishiraho akoresha kugira mfuki harimo amahera amafaranga arimo nta marimo harimo amafaranga nako avuga kangaha kamwe abantu yakegeze imbere yiyo Yesu akunzi wa Star TV twari kumwe na Anita kuva muri Tukwafa Company hariya anye muri data series arimwo igiye kuja hagaragara vuba nayone amatwa asomera arimo kwera ko je namakuru ndayafise ko next week ishora kujagaragara mu gihe abandi batararo sigura ko je je rimwe ndagira utuntu twiwanje twitumanyere twanje nibiciye nyene tuba dutandukanye n'utwabandi so reka ndagushimire cyane ndakwifuriza n'umugisha uzubone n'abakiriya hano kugira bashore kugushorera cyangwa bashore kuza kubashigikira kwera ko uyu muntu aje akagura ikintu hano icambere abagushigikiye icakabiri n'ubundi abagushoreye nuko sezera abantu bawe bagukunda abantu bakunda ibikorwa bya Tukwafa Company abantu bakunda data series n'abantu bakunda cinema muri rusange baguma dushigikira abatagira sabone babikore hanyuma barabe baze nyene kukurumva baduteje imbere azateje imbere na Tukwafa kuko marabona ko Fani abirimo nini hama zarabegereza itiye n'ahantu hose zirahari buryo wubahe eba mwijabo nahasi kure naco mu Kinindo ziriyo ndashaka kwavuga hawe amajaye havuga mu Kinindo kuri Impano Shop impande ya bahita kwa Mwarabu alimentation yitwa kwa Mwarabu haruguru ya zone hakabaho no kujya Rumonge kuri alimentation yitwa Mega tugeze nga muri ville hariho kuri kugaharawe hefe ya Place de l'Indépendance no kugaharawe ko kujya Muyinga no kugaharawe mu Ngagara muri 4 hakabaho no mu Gasenyi kujya amasalo n'abari ndagani he mu Kamenge muri Mirango abazoba begereye bakeneye contact tuzoca tubahereza muri Mirango ari umuntu azigira no hagati mu gihugu Igitega ziriyo ku isoko kwa Sandrine Makamba ku isoko kwa Mama King ziriyo bavyumva nyene ko tukugeze ko kabisa so mwumvise ko ibibanza n'byinshi bitandukanye mushobora kurongeramwo iyo sabune yifu bise Tiena
navuze yuko umutiye nashaka kumubona kugira ko mbure tuyage n'ivyunguka kubera ko naje ndakeneye amafaranga naje ndakeneye ko Tiena nushaka kubona Tiena kuri Trezor abo bose agusanga Tiena ari umugore wa Trezor ra Eko tavuga amafuti mwibi bintu tuzohura ntacyo cyo nabonye cyo nakunze cyane nuko ari made in Burundi ndakunda yuko dukunda ivyiwacu ni bimwe navuga ati avado gagner la guerre extérieure vous devez gagner celle de l'intérieur ku bantu batumva igifaransa tumanze tuganye ivyiwacu nyene dukunda ivyacu kwanza twakunda ivyiwacu tuzoja kurondera ivyo hanze ivyiwacu byarangiye ahubwo nabandi babe nabo ukuduhurumbira ivy'abandi hanze isoko n'abahurumbira ivyo mu Burundi of course bara yuko mu gihe tutafise ivyacu niho tutabigorana ikare tujijuke dukore vyinshi vyacu hamwe n'abandi baza Tego guma dusinziriye. So Imana ibahezagire mwese mwashoye kubana nanje ndabakunda cyane ariko ico ukora gusa ni gukora sabone kuri Star TV then ugafata ino link ugahereza abantu kugira tubone inyungu ya kino kiganiro tubone ko hari abantu baje kugura ino sabone munyemeze bazi munyereke ko hari kiganiro mwaravye kuri Star TV muhereze link bagenzi banyu bakore sabone n'ibindi biganiro biriko kuri Star TV ubandanye kunshigikira je sinzoreka kano kazi kubera ko niko kantunze niko kambesheje amazina yanje ni Starboy the Ship Lion in the Jungle urumva mandi mwishamba mandi kwikorera mandi guhiga mandi kurondera ico rirenza kugira dushobore gusabikanya namwe rero ico rirenza canke ico nagiye guhiga ni iki nakibazaniye mugisangire uko nyene mwashoye kukironka Imana ibahezagire Amina